Agripine ari muri Saudi ariko arondera ubuzima uno munsi afise agahinda kuko azocapfa ejo asigaye muri amafaranga yiwe ubwo ni wese kwanza kandi rero nuri nugira ubwoba n'umutima nugira ubwoba byawe garaje nangwe kuva ubwoba kubera kuva iyo tariki 30 n'ibari tariki zibiri twavuganye dore ko kuvugana gushikana uwo madamu telefona asigaye amasaha kugira apfe ikintu kimena kubwira je sindi ko ndavyemeza a 100% kubera ko nkuko mwabivuze hari abantu bigira abakozi b'Imana arabayesu Mwemeje 100% mugabo uri kuri nonane urumva sindi ko ndavyemeza 100% gusa ni nkuko hari habayesu hariyo n'abantu bari vrai rero biramutse bishitse ntibibatangaze nimuze mvuge ngo yanamuroze oya ndashobora kuba ari ivyo kubera Imana yaratumye Yesaya kuri Ezekiya aje kumubwira yuko yitegure ategure n'umuryango we ko agomba apfe ari mu gupfa n'umuntu wenyene yivugiye Imana niyo yatumye Yesaya acagenda kubivuga uwo muntu nawe ntiyavuze ko ari Imana yamubariye n'indoto umuntu wawe uwo nyene yabwiye ntuze uwo muntu yagiye mu muryango wawe ko ba Agripine akavuga yuko Agripine azopfa itariki indwi nibaza uwo muntu yari yarose yamubwiye uno musi kandi ni muvyara wanyu cousin John mbere ya kamera mama murabona ko turi kumwe n'abantu nyene Ntare G hamwe na X-ray bomb bahebiya muvyara wanyu abuze muvyara wanyu orano bavyara jewe so uno musi rero inkuru tuzanye ngaha nyane inkuru isa nibabaje namubandi ko ndatwenga jewe yantwengeje kubera ingene numvise abantu bariko barayivuga gusa ariko isa nibabaje gatoye kubera ko ni inkuru ijanye n'ibintu nyene by'urupfu so bakunzi banyishumeza ibintu jewe byo kwizera kuratandukanye ndavyemera gusa ariko ivyo nizera biremeza neza yuko ibi bintu jewe uko ndavyumva byo bari ivyo Jese shaka kududurira ko gusa abano bantu bashatse oya si aba bantu je ico kintu ndakize cyane kandi ikintu kibabaje kirese gusa Ntare narumengo nariko arabitahura neza kandi ari ibintu nyene vyumvikana cyane je nubwo ndiko nabihaririye tutaraza kabera ari je sinemera neza ko ivyo bintu byoshobora kugenda uko gusa nshaka kwanza umanze ubisigurire kwanza yiki abakunzi banyinshi nico gituma twatanguye twenga rero natwenze ukuntu bavuze ngo uri muvyeyi wacu so urumva bakunzi banyishu media ni kibazo cabaye kandi gisa nikibabaje iyo umuntu yarinza hishurirwa ibintu byo muntu ubundi muntu agacaza bizana mu bintu byo gufyina Ntare rega je novuga kuri kurafyina wewe no je ntabwo ari byo gufyina ahubwo je ibintu ndabivuga nkuko ndi umuntu nyene kandi nzi vyinshi uzi vyinshi je nzi vyinshi gusa rero vyishurirwa wewe ntavyo wemera vyishurirwa ivyishirwa bisigura ku buryo uri umuntu ushobora kumbarira ikintu kambarira ati we ejo bizogenda nzotitara amace nsitara none sagende baza ico kintu rero aho byaho sinobishigira 100% ariko rero ari ikintu ibintu byose ni vyizana birafise impamvu kugira umuntu nyene avuga uko ari impamvu sasa duka kwijambo rero novuramira abantu amatushe tugira discussion abwo bikunze cyo tubu telefone nyene byo tubumve mugaje mazi imisi ndamu telefone umuntu bivanye ico kibazo nyene reka turagerageza nganya tu telefone mu kiganiro ahubwo Ntare yashaka yovyemera so ikibazo gihari n'umuntu nyene yabwiwe n'umukozi w'Imana bon sinovuga ko yarabwiwe n'umukozi w'Imana direct ahubwo umukozi w'Imana atumye mwene wabo amubwira yuko bakunda kuvuga mu ishengero je kubera ndasenga bakunda kuvuga ngo umugeni ngo ari mukotaha niko babivuga kenshi rero iyo barinze babikubwira uko kenshi bibari ivyo kubera ko je ndamaze kwibonera mu maso mu yandi umuntu babibwiye mu ishengero muri famille iwe hacarabaho umuntu apfa yitaba Imana direct jewe mpari exactement ahubwo ico baca bakubwira no kumusengera cyangwa ugende mubwira rya muntu bitegure kuko ivyo bintu ntivyaramuka bishitse bizoshike yariteguye so je rero ndiko ndatangazwa na Ntare nge ariko aratwenga Ntare c'est pas une blague je ivyo ndibaza kuze je ndibaza ni blague muza akungumani bakora bavani muza kuko nta kuntu umuntu nka jewe basi nofata nk'umuntu bo je nashobora kuza nkazi wanyu nkavuga mbo kuze
kimurabe neza kiburya cyari ikibazo kigomba kimuzeko ndi serious nkavuga ati mbo ejo kuze azoja mu gasho urumva nkakuzi inkuru kuburyo kwanza nciye ku muntu wo mu muryango iwanyu ndakujije inkuru muga rero ujya mu bintu wo mu muryango iwanyu nawe inkuru aca yitanga ukundi idasa nkuko yari imeze ukaca sanga rero nawe kwa kundi yakiriye inkuru aragiye kwishikiriza ayishikirije ujya muntu byari vyega akaca yizana muri context idasa nuko uriya anya yabivuze ukaca sanga iramuteye ubwoba agahahamuka ushaza kuvuga rero ko ibituriko wewe wahaririye ko yoba inkuru bayimuhaye kutariko inkuru bayimuhaye kutariko kumubwira umuntu kwapfa ngabo hariko usanga ejo umuntu arafunga mbo oya urabona rero kuvuga uyo muntu ari muri Saudiya ari muri Saudiya mwaravuganye naje twaravuganye no mufise amaudio yiwe kuva niba itariki 20 na niba 30 gushika n'ubu mandamu telefone ndamuba kandi yabwira ati yambwiye ibintu agumarira igabasha gaje kubanya kwigendera ndapfuye mutoya wanje yanterefonye yambwira ati umukozi w'Imana ari bintu ngo atihanye itariki 7 azoca giriki acikana azocafa itariki 7 umva ico kintu reka ntaravuge itariki 7 rero uno musi itariki 6 kandi gushika n'ubu tuba tumutelefona tugira iki tumubura kandi uyo muntu ari muri Saudi yitwa Agripine iyo histoire je nkuko mwayimbariye je nayumvise ariko je ngomba ndabarire neza kuri inosi nta muntu afise uruhusha rwo kubarira uwundi ti wewe ejo uzopfa kubera iki rero kanaka kubera ko utavyemera oya kubera iki Agripine nyene agira iki ntaraboneka n'ubu Nora asigaye amasa reka dushike wasi umupasitori ari abapasitori bukuri nibi abapasitori ariko je najewe ngasubira inyuma abapasitori bakinogiye bose n'abayisiko oya para bose uvuze bose oya ntuvuge bose umva ati abapasitori bakinogiye nka bose bameze nk'abayisiko avuze neza uvuze nka bose ariko si bose nibice 90 kwijana mon frère urafise justification kuko abasigaye bose urafise preuve none oya je nk'iki novuga kucerekeranye uwo mupasiteri yamuhanuje uko onye sishatse kwinjira ngo mu bintu by'amadini cyane gusa wavuze urasenga je nanje ndasenga we ukuntu usenga ushobora kudusigurira ko ivyo bintu byo bari ivyo bivanye no kwemera kwiwawe umwanya no wiwawe udusigurira neza cyane umviriza ndakubwira igituma byo bari ivyo igihe kimwe je nisunga amajambo y'Imana gasoma Bibiliya igihe kimwe hariho abantu babiri bari biyemeje gutangira Imana hama baca bagenda ivyo bemeye gutangira Imana baca bazana igice barabigabura bimwe baravyibikira ibindi barabizana urumva abo bantu babiri yari Anania na Safira bashitse umwe ashitse imbere y'umukozi w'Imana amubwira ivyo wazanye nivyo amubwira ngo yego nivyo nyene acambwira nivyo koko acambwira nivyo nyene acambwa kubera kubesha ndakubwiye ipfa acarapfa uyo muntu nyene akabwira uwo muntu niwe yaciye abarira Anania niwe yabarira oya Petero niwe yaciye abwira Anania aho nyene acarapfa kandi acarahamba sora Joazia subiri ni wawe abantu bakera n'abakirege ko ndo ni kwa kwambia rero turavye ibintu vy'ijambo ry'Imana ivyo bintu birashoboka a 100%. Reka ndakubwira aho nyene rero wowe uzi ko abantu bakera barabavugana n'Imana abantu bakera barabavugana n'Imana amasoko yani ico ni cyambere abakera oya abakino gihe nabo bavugana n'amakabati igera umupasiteri afite ama WhatsApp n'ibindi nje ndavuge mere kuri kuze kandi abimanze mere ngako kwa X-ray kwanze urumva nta muntu arigera abona Imana mu maso ku maso yabo wakera yabo uyu nta muntu numwe arigera avugana n'Imana rero bitaro bovyera nibo beshi nta n'abantu bigeze bumva ijwi ry'Imana ahubwo bararota bakaruzana inzozi hama bakabona yuko Imana bakaca bagenda bakabarira abantu bavuganye n'Imana kumbe babirose urumva zabeshojeho n'indoto ile mandiko matagatifu zo yote n'indoto turi ku bintu by'amadini averenda kubarire rero igituma rero wewe bijya bintu uvuze yuko umuntu ashobora kubarira uwundi ngafa kwanza ikintu cyambere coco ikintu tuzi ikintu kirema ni Imana ikintu cica
ni Imana. Imana niyo ifise ububasha bwo kwica umuntu, nta muntu afise ububasha bwo kuvuga ngo ejo uzopfa, kuko nta muntu n'umwe azi ahazoza hiwiwe. Rero shatse kuvuga nyimba harabayeho umupasitori akaba yaramusiguriye uko onye akavuga ahubwo je yari kumubarira ihane uri mu vyaha uri kuca mu nzira zitari nziza, apana kuvuga ngo uzopfa itariki indwi. Naje ako kantu ndiko na tempinga rero yego abantu kuvuga ati ejo uzopfa. Umviriza birashoboka my friend, ejo uzopfa umuntu je ndakubwira ati ngo mimi ibyo naturuka muri nyishu media ngo we ngo umusi uzova nga muri nyishu media uzocufa canke ngo nakandi kazuzo sasa kama uko mucawi wapina uri umurozi ucaga buraga ngo imbere ya mutu umuntu nafise imbaraga umuntu kwanza kubwiwe umuntu ashakure ikintu. Twarageze muri Demire Kombe batubarira ati mbo umuhero ugomba ube yari muri 1909 umuhero bavuga kuzoba muri 2000 muri 2000 ni hagera umuhero uzocuba Beni Ego. Okay. Rwanda yama. Ego. Cameraman kandi uzurakora ibintu vyiza sha. Bana kuzura samara mu turi mu kazi. Tizama nani. Iyo kamera uzurayiraba. Ego. Okay. Ego. Atari kata ni bia to. None kamera baba yagomba ikoroke. Wowe kandi uzurabira neza. Umviriza. Ibintu ikintu nshaka kuvuga umviriza. Barahanuje ko umuhero ugomba ube. Kandi byavuzwe niki? Byavuze n'abantu. Muri 2000 nta muhero wabaye. Hari ibindi bintu bigeze kuzana. No muri 2012 kandi barabivuze. Barongera barazana ibintu. Ngo umuhero kandi kandi byavuga n'abantu baba pasiteri. Ngo umuhero ibyo bintu swata ntibyigeze biyo. Gute rero no munsi hoba umupasiteri avuga ko umuntu akavuga ati wewe itariki zinizi uzopfa. Ikibazo gihari si ico ntare. Wowe uri kurabifasha kutariko. Hari ikintu cyitwa guhishurirwa. Ukavuga Imana ikavugana nawe ikavuga umunsi runaka byashobora kumviriza. None aba bose banditse ibitabo vyera. Nukuvuga ko babirose bavyiyumviriye. Wewe noja kwandika igitabo cera. Bo reka nababwire base reka tuvyihoze ivyo bintu, reka tugaruke kwa Agripine. Ndana Agripine ari muri Saudi ariko arondera ubuzima. Uno munsi afise agahinda koko azocapfa ejo asigaye muri amafaranga yiwe. Okay, ubwo no wesiko kwanza. Kandi rero nuri nugira ubwoba nugire n'umutima. Nugira ubwoba byawe garaje nangwe kuva ubwoba kubera kuva iyo tariki 30 n'ibari tariki zibiri twavuganye turiko kuvugana gushikana uwo madamu telefona asigaye amasaha kugira ape. Ikintu kimena kubwira je sindi ko ndavyemeza 100% kubera ko nkuko mwabivuze hari abantu bigira abakozi b'Imana arabayesu. Mwemeje 100% mugabo uri kuri nonane. Urumva sindi ko ndavyemeza 100% gusa ni nkuko hari habayesu hariyo n'abantu bari vrai. Rero biramutse bishitse ntibibatangaze nimuze mvuge ngo yanamuroze oya ndashobora kuba ari ivyo kubera Imana yaratumye Yesaya kuri Ezekiya aje kumubwira yuko yitegure ategure n'umuryango wiwe ko agomba apfe ari mu gupfa. Numuntu wenyene yivugiye Imana niyo yatumye Yesaya acagenda kubivuga. Uwo muntu nawe ntiyavuze ko ari Imana yamubariye. Ni ndoto indi umuntu wa uwo nyene yabwiye ntuze uwo muntu yagiye mu muryango wa uko ba Agripine akavuga yuko Agripine azopfa itariki indwi. Nibaza uwo muntu yari yarose oya yamubwiye baramutelefoni bamubwira ati rero urazi utagize uko utihanye muri no misi ngahe itariki indwi uzopfa. None yamubwiye ko ari Imana yabivuze. Ndazi. Narakiriye message y'umuntu ijeri basa abwo gusana audio muse twaravuganye kuri narakiriye message y'umuntu araho yandungikiye ote. Umuntu sinzi n'igihugu yararimo gusa yarambariye ati wewe tintare tuje ndiko ndakuraba ukuntu umeze ndakuraba mu maso twe ndabona hari ibintu bakuroze wewe. Jiravuga ati je bandoga uyu ivyo bintu naraze kuvyemerana n'ubu sindagenda kwigirisha ivyo bintu. Gusa vyahemutse bakuroze oya para bijya ntihari muri jya misi yaje bandoga bajya oya hari hezi imisi gusa ndavuga ati je oya ibintu by'uburozi gusa uwo muntu nyimba yarabirose we yavuga ko yabirose mu ndoto ntiyavuze yuko yabibwiwe n'umuntu canke nga we yavuga ngo arabimbonamo. Rero jabo bantu rero muri kino gihe abo bantu uremera 6e sense wewe
Jemfi abafise 5 gusa. 6e sens urayeme. Umuntu afise 5. Umuntu afise 5 sens ariko 6e sens ni nkuko uri kuragenda mu ijoro. Ugaca bikanga. Ukiyumvamwe yuko hari ikintu cyo kiragukurikira inyuma. Kandi kenshi usanga ari byo. Ntabyo urumva wewe. Hari muri philosophy. Muri philosophy ni ushobora kwimagina ikintu kihari mugabe ico kintu gihari ukaciyumvira ko kidahari. Ahubwo uje mvuze ikintu ntiwakibonye kandi nturacumva ariko muri wewe ukumva ko hari ikintu cyo kiriko kiragukurikira. Navyo ntibigira bigushikira. Turi ku rufu. Rero ndakubwije ukuri nivyo birashoboka. Birashoboka ariko si bakunzi banyishumeza mu nyumve neza sindi ko ndavyemeza 100% ko ivyo bavuze ari ivyo nawe urumva ko batangiye kuguhinduka sindi ko ndahinduka sindi ko ndavyemeza 100% gusa hariho abantu hariho abantu bakora ivyo kubera birondere ico kurya gusa hariho n'abandi bakozi b'Imana usanga bari serieux kandi mu gikorwa cy'Imana bagikora neza urazi ko eko basabe basi mu telefonera Agripine kandi ata telefone we nirengana gushika n'ubu ze yama telefone yawe muri Saudi ya WhatsApp n'ubu nirengana utelefone ikiguma ubwoba je gusa y'umutelefone turindire ejo nimba rejo itariki indwi azopfa bacha turindire itariki 8 rero twumve ko izoguma idapasa ivyo arivyo byose bari mu bwoba bakaba barazimije twofa tugura amayinite y'ibitaro tukaza telefona ku telefone isanzwe ndiyumvira yuko boba bagize gute bashaka kumurira utwiwe kugira yumva ubwoba hamasha avuga ngo bamusengere asharungika amahera mu Burundi urumva ko yibereye hanze uwo muntu hasigaye amasaha rero urumva bashaka bamukwakwanya urumva basha mu telefone we itariki indwi izopfa bashavuga none ngirene basi muhamagara uwo muntu asengere acamubare amubare yamusengera acamubare basi ndabundungikire basi n'ibihumbi 10 by'amariyari urazi gitangaje aho kiri cice tugusengera ivyo byose c'est possible birashoboka je sinanse ko bidashoboka birashoboka gusa hariho n'abakozi b'Imana bukuri rero ntituzi neza uwo muntu ico agambiriye donc rero ntituje ngaho ngo twemeze ibintu tuvuge ngo sivyo cyangwa ngo tuvuge ngo nivyo nayo kandi tutazi réellement uyo muntu wariwe wowe none barababwiye uwo muntu wariwe je mu makuru mfise ingene twavuganye nibigeze bambwira uwo muntu wariwe icambere nibigeze bavuga neza ko yabwiwe n'Imana wavuga ngo Imana ngo ni Imana yavuze twe twumvise yuko bamutelefoniye gusa bamubwira ngo hari umuntu umupasitori yamubwiye ati ngo nzopfa sivyo byonyene none rero nco kibazo gihari urazi gituma nabihaririye cyane siwe wenyene haye bandi bibaze gushikirwa ibibazo bigomba gusa nk'ivyo urumva uwo bamubariye ko yapfuye kari wazopfa haye wundi bamubariye ati wewe ntuzovyara burya bimeze uku basi nakwambia wewe utazara hivyo hivyo urazi gusa iki gihe mugawo muntu aheze imisi mike akaca genda wenyene akiri ejo nshisa adafuye izoca bigenda gute abo ikintu rero ahubwo sasa tukubarisha wawe reka ndakubwira nawe niwaza niyapfa nzoza ngaho mu kiganiro yapfuye yapfuye rero ndakora mu nkovu umuryango ngaho uvuga ati bwa bundi bya bintu nariko ndavuga shishani bo escrow oya sindi ko ndavuga uko kandi mwe muri kumantahurana ikintu kimwe shaka mutahure ni iki ivyo kuri birabaho n'iki by'ikinyuma birabaho nyimba abo onya avyuko ngo ntuzovyara niki birashika kandi ugasanga aratwayinda gusa nabo babwiye ko batazovyara batavyara inde uwo muntu ega abantu bakoresha amagete yita abapasiteri agaca kuroga ashaka kuroga ega najewe uyu madame wa Agripine tuko turavuga ati none uyo mu pasiteri murazinanye ni ndugu yako akora atatu twe mu famiyana ngo ya none ufise ubwoba nyabake yiba ari umuntu wo mu muryango basi ngisemana kuroga azoca kugukorerako mugo uyo muntu revuga ati rega turi niriyo tariki indwi tuzatugira ikiganiro nakibazo wanasema kwa Kiswahili mu buri bijya vy'ijambo bavuga ati unabii
unabii wanaujaribu kwa matokeo. Sasa reka turindire bizovamwe niyo tuzosuzuma ubugishwa hivi pesa kwa kapitali kandi kinini agomba mvuge uyo mupasiteri abapasiteri kino giye ko baguma bishira ku bakobwa bari muri Saudi cyangwa abagore bari muri Saudiya na ana wanofisi ibibazo by'ukuri none uyo mu mama kandi rero narageje kumubaza none kugira kubera iki bakubwiye ati ngo we uzofita ari kindwi warusaza ufisi ibibazo ngo yaha miriko vibano kabeve okay dusanzwe tuzi neza ko abantu bo muri Saudiya abantu nyene ababoss bagiye abantu imvukira zari muri Saudiya ko ari abantu bakoresha iki amagetenzi koko ari abarabo urabona murasanzwe mubiza ko ibintu by'amashetani bindi acha navuga ati rero mama Agripine uravye neza abo baboss bawe na bintu by'amagetenzi cyangwa na action kamwe mu bigeze kugira tuba tuvugana saa 6 z'ijoro na bintu na action gato abasugeze kubona ko ariko aragira ariko araroga n'ibindi cyage ukarara kuko indoto hajya attention n'indoto utangiye kurota ibintu by'indoto cyane ibintu by'ibintu bitameze neza aho hantu ameze neza okay gusa yavuze katakiba na n'ikintu nakibe kandi ngo ababosi biyo baramukunda na bintu by'amashetani na bintu by'uburozirozi yigeze kubabona ko urumva akora taswasha mtukana cyangwa mukubite ibi oya kandi hakoze nk'imyaka irenga ni bari 6 ni bari 8 urukunda ni wakwica oya ubafata sasa uyo muntu gukunda ni wakwica ya ukunda ni wakwica ariko ugukunda nashaka gukora ikibi ugukunda ni wakwica yego ndabizi kikulacho nguoni mwako sasa sio hapa Afrika mali yo kikulacho yuko hapa Afrika haya si muri Afrika mali abanyafrika niko tumeza usanga uko navuga uko eje no zongorera kibi ni nakubwira tu monde ya kisasa sio kikulacho tena hivi zile monde za mademi day watu turajana hahandi vuga ati wengene kutera imbere je ukishika ko nera imbere twese ko dutera imbere je gusa ikintu cyanyuma je no sankura nkuwovuga novuga kwanza nkamubari kwanza Agripine wewe nyimbura umuntu uzi usenga senga imana yawe izera imana yiwawe nta muntu numazi umunsi wiheruka giwiwe urumva umuntu itariki yo gupfa izimana so naje ico novuga bo asihofu ntagire ubwo awesha mu mbiriza ndakubwire pastere na nisi gora nasema kama atakufa je navuze ko azopfa oya sinavuze ko azopfa uri kwa nta urana bajya karorero kananiya navuze birashoboka nikera rero bananiye batazamani donc je sinavuze ko azopfa gira amahoro so reka tubwiheze gira amahoro tugire irani tu telefone ejo cyangwa tuzoce telefone tariki 8 tuzo mu telefone tariki 8 tuverifye umviriza agira amahoro kandi twese turi hano turamusengera urasenga nanjye ndasenga turagusengera sino umugambi w'Imana bizoba gusa nyimba atari umugambi w'Imana tutojeho n'ibizoba gusa ari abantu nyene babesha n'abantu ni yapfa ikiriyo je nzogitegura akora bace kwa jaribu reka kuzura uravuga akikufa kiriyo ariko aragucurira ashaka kufa ntarwa kugiriki narashaka kufa ngugiriki iyo na ubashaka kuvuga ati ngo ashaka kugonyene iyo mana ibintu bamubariye ni kinyoma nico kiwe nawe uravyemeje abarabe neza nabasoma ko umuntu yavuga ko ufa ucufa uriko avyemeze ibyo gufa ivyo bice biba ari byo ngo kanaka yavuze ngo umupasi cyangwa umusheka kanaka yavuze ngo wa x-ray bahebi yake azofa ejo uzuce nemera je ahubwo ucana kutabira n'abakofi je rero je ndi hagati na hagati ndiko ndavuga ati birashoboka ko bishobora gushika me sindisira 100% kubera ko ivyizigiro birahari bene kupa kamera gusa